uko kumenyesha iyo sabukuru umukozo umugwi Amagaba urashimira abarundi bose muri rusangi ngo kuko ububitaho kubijanye n'imico n'akaranga naho bitaratera imbere neza cyane. Inararibonye mu bijanye n'imico n'akaranga Patiri Adrien Ntabona ati abarundi bose bari bakwiye guharanira bagatsimbataza ikintu cyose kijanye n'imico n'akaranga ngo kuko igihugu kitagira akaranga n'imico kidatera imbere. Igihugu kitagira imico ishingirako nigitera imbere neza kiguma gicumbagira kikaguma gihumaguza gushika hamwe n'ibindi bitaba bikagorana ibyo ugishizemwo bigataruka kuryibuye ritaruka riguye hasi. Arongera ati ntaworima atagira intabire ngo yitege kuzokwimbura neza ati abarundi bose bari bakwiye kurondera intabire y'akaranga kabo. Nta kimera mu gihugu ugiteye kubera ko hatari icyo nokwita isi nziza iheza igakundisha umurima. Kurya umuntu atabira niko n'imico ikeneye gutabira igihugu kugira ngo kigire aho cigejeje. Jean-Claude Niyuhire arongoye iyo sabukuru umukozo ati niyo mpamvu batumye bategura iyo sabukuru mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe akaranga n'imico mu butandukane bw'imigwi yabo. Akaranga kanje niteka ryanje udafise igikuranga ntibakumenya. Sinzi ko murabona umwana yavuze atazise ingene bibabaje. Rero abarundi dukeneye kumera gutyo hoye, dukeneye kumenya ico twitirirwa n'ico turi kandi tucishimire. Iri sabukuru ryatunganywe mu ntumbero yuko imigwi twumva Amagaba itokwisangiza inturire kuko vyama biba ugasanga mu migwi yacu umwe wese arikorana ariko ugasanga twese dukora bimwe. Mbega twese dukora bimwe, ibyo bimwe byose dukumwe sakuru kwiwiwe dukoreye ikintu hamwe byogenda gute, byotanga iki? Hari amasabukuru atandukanye ahuza abana bariya. Mbega mu karanga k'igihugu abo bagira iby'imico kama tugiye hamwe tugatunganya ico kintu uruhongo rurimwo n'uruwe uretse inyungirimo. Mwamenya ko iyo sabukuru izobera kuri Entente Sportive kwigenekerezo rya 4 Mukakaro uyu mwaka.